Stefano wamuriki none baca binyigeze rukacume kumutwe amuraryoshe Stefano wamuriki vuga kubera yarabonye inganji y'Imana mu guheza mugabo ya suko yayibona nuko yayivugira yavuga ukuri kwa Yesu Kristo yarashingira intahe ijambo gushingira intahe sinzi ko abana baryumva yarashingira intahe Yesu Kristo. Uno munsi rero je naryohewe cyane kuko no munsi mukuru wo muvunyi wanje kubera Stefano Etienne mu kigiriki Stefanos bavuga indimi za kera Stefanos no kuvuga uwambitswe urugori hama Stefanos byo byatanze Steven, Stefan, Steven, Stephanie n'ibindi. Hama rero mu gifaransa ni Etienne kuko yari Estienne Estevanos urumva abantu bose bitwa ba Steve ba Etienne ba ibintu n'ivyo n'umunsi mukuru wabo. Stefano rero no mumaratiri wa mbere niwe muntu wa mbere yapfiriye Yesu Kristo kubera yuko yashingiye intahe Yesu Kristo. Umunsi mukuru wa Noel rero udusaba kwakira Yesu yigize umuntu ngo abane natwe ndabigarukako hanyuma tugaheza tukakira ubuzima bwiwe tukamushingira intahe. Abakristo ba mbere rero urupfu ntibagwita ugufa bagwita kuvuka mu bundi buzima. Uravyumva? Kuvuka mu bundi buzima kuko twebwe twemera ubuzima budahera sivyo? Nuko ko Yesu yaje kuduha ubuzima bw'umuzurira. Mbere niko karongo ka Bibiliya ka mbere koroshe gufata Yohani kigabane ca 10 karongo ka 10 naje kugira ngo intama zironka ubuzima kandi ubuzima bw'umuzurira. Byumva? N'umunsi rero nivuka mu buzima. Ngaruke gato kukinyegezo duhimbaza. Tuko duhimbaza Yesu Imana nzima yigira umwe muri twebwe. Yesu yasa na twebwe muri byose kiretse gicumu. No kuvuga ko muratsi ko Yesu yarize gamwabo mwedatsi ko mubizi. Muratsi ko Yesu yarize. Igihe yabura mugenzi we Lazaro yararize. No kuvuga ko Yesu arira n'abariko bararira. Muratsi ko Yesu yabaye impunzi. Yesu afise hagati y'imyaka ubusa n'imyaka 2 umwami Herodi kubera yatinye yuko uyo Mesiya atuvukiye aza ukuraho inganji yiwe yaciye ahonya abana bose b'abahungu batashikana imyaka 2. Murazi yuko Yesu yavukiye mu muryango wande mwaba ni bande bavyeyi ba Yesu gakwisa. N'umuryango w'abana n'ubundi inde none abantu uzi ubwenge wowe uri umujanje cyane wowe ni sawa. Yavukiye mu muryango w'abantu kuko umuryango w'ibikoko sinzi kuba yavukiye Yosefu wundi Maria Yosefu na Maria. Yosefu murazi umubuga yakora Yosefu yarakora Yosefu yari umubaji nabitobona kurabita ari hagati y'imyaka 12 na 13 ndazi kubona basi sinihenze gato. Urazi yuko Yesu afise imyaka 12 nubwo mwarangana Kristo afise imyaka 12 abavyeyi biwe bamujanye mu rusengero i Yerusalemu. Kuba Yesu nawe yarasenga nkuko namwe musenga nawe Yesu byo gusenga n'urundi rwego. Yesu yarabaye umwana arakura bere ijambo ry'Imana twire ko yakuze mu maso y'Imana n'abantu mu bwenge no mu bwitonzi. Yesu ntiyamenye ubuzima bworoshe murabizi. Kubera nyina wiwe yaramwerekeje gushaka umusaraba arabona babara ahambwa apfa abanga yongera apfa ku musaraba. Kandi ico gihe Yosefu yari amaze kugira kwitaba Imana. Novuga ko Yesu yarabaye imfuvyi. Muravyumva ngo mwaba abantu baratuvyibagira. Yesu yarabaye imfuvyi. Yesu yarashonje. Murazi ko Yesu yarashonje. Nico musonza ko ramvutse byo gusonza. Jewe ngana namwe bavuze byo kurya naca numva ibintu byo gusonza. Ibyo gusonza mwe muravyikabusha gato. Murazi ko Yesu yanyote. Kandi icupa abaza bari ngamugorere. Yesu yaranyote w'amazi.
genda musome muri Matayo igihome cya 4. Nuko yuko ibintu byose umuntu ashobora guca Yesu baramwanse, Yesu baramubwirisha gusa, Yesu baramubesheye, aho hose ntiturashikaho ugera ku musaraba. Yinjiye mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Nicyo gituma duhimbaza Noel rero nk'ikinyegezo cy'Imana yigira umuntu yinjiye mu buzima bwiwe. Sinzara nigeze kuja numva abaselibateri ngo babita abajenyi, harimo abaselibateri ko ndabantu muri Korani, abandi twese tubatse naje gutya je narahije narasi abaselibateri muri abajenyi. Mugabo kuva aho Yesu Kristo aziye kwisi murabana jeyi ibyo murabana muzomuma ko ntiyagera kuri mariage no. Kuva aho Yesu Kristo aziye kwisi nta muntu numwe ari ruhebwa, nta muntu numwe yibagiwe, nta muntu numwe Imana yahebye. Twese turi ngaho kubwo buntu bw'Imana. Umuntu arabaho mugabo ntazi ukuntu ubuzima bwiwe ugira jengana namwe nayo nzi ko nzoshika ino myaka ya koje niko ndakura namwe twari ni cyo kimwe nabo bari ngaha twari muri crise twabona amavire morte, twabona amabombe, mugabo umva turabaho kuko hari cyo twagize byo tubeho nta kimwe sivyo none. Naco gituma Imana no kuyikunda tukayishimira. Imana rero mwaba reka gusamara, Imana ica mu bantu, Imana izogufasha, izoguhezagira iciye ku bantu. Imana ikoresha amajwi y'abaririmbira Imana kugira ngo twebwe dushobore kwininahaza, ikoresha abo yahamagaye kugira ngo bashobore kubashikiriza ubuzima bwayo. Aba bantu bose bari ngaha baje ngaha kubera yuko babakunda, sivyo? Nta muntu numwe ari ngaha atabakunda. Mugabo hari abandi benshi bokwifuje kuza ngaha. Muri bo rero mubabonemo urukundo rw'Imana. Mumenye yuko rero Yesu mushobora kumwambaza nk'akana Yesu. Rimwe na rimwe hari igihe abavyeyi baza kundaba ngo umwana ngo yangoye ngo yananiye, abona abamama bari ngaha mumvireho. Hari igihe cyo barungika kwa Bikira Mariya. Nigenda kumuraba, nkunze kubabwira genda kumuraba de maman à maman. Kuko igihe Yesu yarafite imyaka 12 Bikira Mariya yibaje ko Yesu yatakaye, muravyibuka? Amurondera iminsi 3 yose mu bagenzi, mu bantu bari baje mu rusengero. Hari igihe umengo umwana wacu turamuguza umengo aratakaye, none umwana nimwe muhawe n'Imana. Ngacu ndababwiye ati rero uri mu mama ugenda urabikira Mariya, apara kwa Bikira Mariya bari hejuru, genda umuraba ati mawe uri mawe nanje nkaba mawe. Rero ndaje kuraba kuko urazi ivyo umuvyeyi ashobora kuba arimo. Abagabo Yozefu yaracumukuye, nimba ari umuntu yarusha. Yozefu Imana yaramuhinduriye programme. Yozefu yari fiancé na Bikira Mariya, aba fiancé mu nyumve neza. Sinzi ko mwebwe bababwiye n'umunsi le 26 tufate ko muse mariage le 27 ejo rama mariage arenga 30 mu gisagara ejo, hanyuma ukazumva mu mareka araje Yozefu ibintu byose wari wateguye byose ubanza urahagarika mu vyemera uvuze wowe hari umwana ashagira ngo no acha yaraba hasi ko ndabura agize ngo agize cyo kundira abana ntibabesha cyane goya. Hanyuma Yozefu niwe yatwaye Bikira Mariya kuri rusansumu, waravyumvise mu ijoro rya Noel. Umva urukundo rw'Imana rero ruraduhutagiza mugabo rimwe na rimwe igihe ruduhinduriye. Muzi rero dushimire mwaba namwe bwerere kujya nabwiye abakuze ko bashobora kwambaza Yozefu, seruga kambaza Yozefu mwerana, inaruga kambaza Bikira Mariya mwerana. Namwebwe murashobora kwambaza akana Yesu, sivyo none? Kumana aravyumva cyane kandi ntanamigeza. Nico cyo dukoranye gare Noel, mwumvire ko ari umunsi mukuru wanyu w'abantu bose. Mujya no gutembera Noel umunsi mukuru wiwe, kuko Imana yigize umuntu kubera twebwe twese. Nico gitubarenza rwo twavuze no munsi igira iti mu minwe yawe mukama n'umukiza umutima wanje, kuko ni wewe nizigiye, ni wewe unkiza, ni wewe undonse imbabazi zawe, sivyo? Mwumvise rero mama ni umunsi mukuru wanje rero n'umunsi umve ko mantegeye
umunsi mukuru wanje abakuze banze muhora mwe mwabonye byinshi umunsi mukuru wanje oya mvuze Noel n'umunsi mukuru wanje rero oya Stefano no bibaza muzibona Noel n'umunsi mukuru wanje wande wa Yezu hari abandi bavuze w'abana bandanya si umunsi mukuru si w'abana gusa ni umunsi mukuru wawe wewe ubivuze uravyumvaga wangu ni umunsi mukuru wawe n'uwiwawe w'abantu bose n'ivyo mugabo n'uwiwawe kuko Yezu yaziye wewe murazi ukuntu tungana kw'isi abantu turi miliyari irenga indwi turi mu gushikira miliyari 8 nta muntu n'umwe Yezu atazi n'umunsi dufise mutumire adasanzwe yatanze iteka ku bana benshi ku bantu benshi reka atwidondore yongere atubwire ibyishira hamwe giwe n'igituma uno munsi ari ngaha. Jeanne Gapien Niyonzima nkaba ndongoye ishira hamwe ANC Santé Plus president nkaba ari na jewe ndariserukira imbere y'amategeko n'ishira hamwe riri mu Burundi. Iteka ryanje iteka ry'abana no munsi bagiriwe Noel. Murazi ko Noel ari ndwi yose turacari rero mu ndwi iminsi 8 turacari muri Noel. Abana bakurikiranwa muri ANSS mu bigo vyose baragirwa Noel. Baragirwa Noel kuko murazi ko akana Yezu katuvukiye karavukira rero nabo bana na cyane cyane abana b'imfuvyi benshi bagendana umugera wa sida bigeraho bakibaza ngo baribagiwe. Uyu munsi nuko abwira yuko barakundwa barafise ikibanza n'abakundwa b'Imana n'abakundwa ba Yezu yuko barinda kumenya yuko bokura bazi yuko hariho abantu bagifise umutima kandi barafise iteka ryo kufatwa nk'abana b'Imana. Ni umunsi wo gushimira abantu amashirahamwe adufasha kubikora kugira ngo abo bana ntibagende kwifumbera bibaza ngo ntawe bibuka. Mugana umunsi cyane cyane nk'uko mwabibonye
dutanguza misa kugira ngo tubibutse ko hariho Imana yavutse. Emmanuel iri ngaha, ari muri twebwe, ari muri umwe wese muri abo bana, kugira ngo abo bana minsi yose bakure bafise umunezero, bafise ukwizera, bazi yuko vy'ukuri bazoshika kure kuko ni nkundwa z'Imana. Rero uno munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi abana baronka agahuzu gashasha, akatari gakako niko baronka mu mwaka, n'ikirato gishasha. Aha mu mwanya muto tuhava dutamba, dufungure, barya akanyama batahora baronka, hanyuma tubahe n'utuganuke, mbega kwa kundi n'abandi bose bahimbaza Noeli. Ivyo rero ni ibintu dukora kuva mu 2006. Ndashimira cyane Imana kuko twabitanguje ataburyo na bukeya dufise, ariko haheze nk'imyaka 7 hamwe umuntu yirukanga hirya no hino, Interpetrol n'abantu b'abagenzi. Hariho n'igihe abagenzi baba muri Swede bafadikanije na Patiri Nyasi w'umugenzi wa NSS kuva kera, bahora bafasha iyo Noeli. Noeli rero ni ikintu gikomeye, si ukwigina gusa, mugabo n'ukugarura ya mahoro mu mutima. Dushaka ko abana bakurana amahoro mu mutima, urukundo, kugira ngo nabo bazoroha abandi, kuko nawe utanga icyo adafise. Kandi ibi bihe n'ivyo bihe bikomeye bakiri bato, kugira ngo bumve ko barakundwa, barafise agaciro, barafise iteka, ntibaze bahave bagira kagashavu gatuma bakura ari abantu bashavuye, ari abantu bakora ikibi, kuko bavuga bati ntawe aturavye, ntawe adukunze. Iyo niyo ntumbero yatumye dutegura imyaka yose, iyo myaka yose Noeli, kandi dushimira Umukama kuko ari we yama dushobotsa. Murakoze cyane. Mbega abo bana nabonye kumenga ni bake, nibo bana mufise bonyene? Oya, dufise ibigo 5 i Bujumbura, i Gitega, Makamba, mu Kirundo no mu Rumonge. Dutora abana batarenze imyaka 14, kandi tugashimikira ku bana b'imfuvyi, bantaho nikora, kandi bagendana umugera wa SIDA. Abari ngaha bose rero n'abari mu ntara, nabo bana basanzwe bafise ingorane z'ukubaho, kandi bakaba bagendana umugera wa SIDA. Dushaka kwereka ko ari abantu nk'abandi, kugira ngo bakure bazi yuko twaragira ubuntu, turaronka imiti, mbere turaronka n'imiti y'abana, kugira ngo bakurane umunezero. Rero bose hamwe na 214 tugiye mu bigo vyose. Abo tugirira Noeli ku mwaka birahinduka, kuko turaba imyaka y'abana bakiri bato cyane, bacemera bimwe twita Père Noël, kuko duhaye aba 18 ans baca kugira ati Père Noël turazi ko ari kubesha. Rero tuyigira nka kujya tunezereza abana bato batararenza imyaka 14. Tugeza kuri 14, birashobora gushika umwana ashikana 15, kuko tubona ko no mu bibereho no n'ingene yakuze ubusanga asa n'umwana w'imyaka 10, kubera nkumbure yafashe imitatevye uwaraheza akajamo. Mugabo intumbero ni yuko duha abana batoya, nibo tugirira Noeli. Mbega abana bamaze gukuranaho murafise novuga n'ikindi kigo cyo kurera abo bakuze, cyangwa mucamo basubiza mu mihana yabo, bigenda gute? Abana naho turafise aho tubarereye, ariko icyo dukurikiza nuko twama tugerageza kubaronderera imiryango. Dushoboye kugira Imana tukaronka imiryango yabo,
ibisanira ba se wabo banasenge abavyara tuguma turondera tukabashira mu miryango hanyuma mugabo hari aho tutabaronka tukabaha abagira neza bemeye kuba dufatira abakuze rero benshi abana bakurikiranwa muri INSS turagerageza yuko bavugwa duhejeje ivyo kuvugwa bararonswa ingene babaho mu kubaho no kuvuga birashika ko tunabapangira turanubakira imfuvyi n'abapfakazi turagerageza ko turaba ubuzima uko umuntu wese yubaho neza abo bana rero baraja mu mashuri cyane cyane tukabarihira amashuri n'ibikenewe byose mbere na kaminuza atari bake hajya ariho abari mu makorali ari abana bakuze bangana n'abajya bato ariko barakora abatari bake barakora no muri INSS n'ahandi handi. Murakoze cyane mufise imigambi miki yo muri kazoza kuko turabona abana bashobora kuba benshi cyangwa bakaba barakuze mufise imigambi yahe? Imigambi twebwe dusaba umutima mweranda kutuyobora ishirahamwe ryacu sigwacu twe turi bikoresho mugabo turinda kuyikora abana gushika ubu turacashimira Imana ko turonka ingene tubasha mu mashuri hanyuma mugabo ikiri ciza nuko abakuze bakaronka amashuri nabo baratanguye kuja hamwe bakaza barashira amahera make ku kwezi nabo batanguye kuza barafasha abandi bana rero hari ico twarise Fonds Orphelin Gapia cabarihira amashuri abana bagira 67 barahejeje barakora ubu rero nabo baragize akantu no kwita ishirahamwe ryabo kuko kubafasha ni kimwe mugabo twese turazi ko turabahita nashatse ko nabo bobandanya ugo rukundo babonye kandi bako barabikora ico ni cyambere cerekana ko hariho umwizero ko ugo rukundo twatanguye kwerekana ruzobandanya yindi migambi ni yuko nivyo ibihe ni bibi abagira neza bariko baragabanuka mugambi wa mbere nuko turasenga ngo imyango aho yugaye Imana yugurura handi kandi tuko turabibona ntibiraba vya bindi umuntu avuga ati ndabona neza aho nja ngaye kimwe gusa nta necessity zugara nishobora kugara kuko nishirahamwe ry'Imana Imana rero yamayiyerekana amen iratwereka iradutorera inzira ahantu tutari tuzi rero tuko turagira imigambi itari mike twiyumvira kandi bizogenda neza aha icyo nsaba nuko umuntu wese atuzi yobashima ivyo dukora yo dushira amaboko y'Imana kuko niyifise vyose. Murakoze cyane mbega hari hayandi mashira hamwe yoba akora nk'ivyo mukorana gute? Ni menshi cyane amashira hamwe ni menshi kandi akora vyinshi vyiza dukorana neza tugira Imana baratoye baradushimye mugabo badushimye kuko twagiye mu mahiganwa tukaba abambere turi mu mashira hamwe usanga uburyo bwo gufasha ayandi mashira hamwe buci wacu atari make kandi tukabikorana ubwitonzi no kubahana tukabashiramwo tukanafasha n'abandi gutera imbere ngo baduge ku buryo nabo babishima mugabo biragoye ko abari genda bivuga nimwaronka akanya muzo bazandi mashira hamwe mugabo iconzi nuko n'ubuheruka bari basavye ishira hamwe ryofasha kugira ngo turondere uburyo buzofasha muri cyakigega gikomeye Fonds Mondial amashira hamwe yose akoranira hamwe avuga ati twebwe dusavye kwiguma ari INSS yaratweretse ko ikora itishira imbere ariko ishira imbere
urugamba turimwo kandi kadufasha twese. Rero twebwe nta na rimwe tweze dukora twenyene, ico tuzi turagisabikanya n'abandi kandi tugezaho banadushima tukaba dusigaye dukorera no mu bihugu vyo hanze, dufasha n'ibihugu vyo hanze mu Rwanda, muri Congo Brazza, Kinshasa, Chad, Cameroon, Centrafrique. N'ubu muri uku kwezi kwa mbere hazoba igikorane bazozino kuko bashimye ivyo dukora, natwe ivyo dukora rero babishimye, dushaka ko vyo shika kure kugira ngo bishikire benshi, kuko ahari umwana w'Imana hose dushoboye kuhafasha tuzoba tugize amahirwe. Murakoze cyane. Korego.